Ni bande babaye abakuru b'igihugu c'u Burundi kuva buva mu ntwaro ya cami. Igihugu c'u Burundi kuva ubu mwaka wa 2023 kimaze kuyoborwa n'abakuru b'ibihugu 10 bemejwe n'amategeko canke n'inzego zibifitiye ububasha. Muri abo 10 hari umwe yagarutse ku butegetsi incuro zibiri. Benshi mu batwaye u Burundi muri kahise bashikiriye ubutegetsi barinze kubugoza canke gutembagaza umukuru w'igihugu yarahasanzwe. Mugiye gukurikirana akahise k'intwaro za Republika y'u Burundi ba prezida batwaye u Burundi n'ivyabaranze. Umuhinga mu vy'akahise akaba yaranosoye ibijanye na politiki ndetse yarabaye n'umumenyesha makuru Aloise Batungwa nayo aratubwira muri kino gice ca mbere ca kino kiyago icarico intwaro ya Republika n'umuzo wayo, ivyaranze Michel Micombero n'ubutegetsi bwiwe. Umukuru w'igihugu nukuvuga ko ari umuntu atwara igihugu biciye mu byo bita Republika. Iyo bavuze Republika no kuvuga ko haba hariho intwaro no vuga nti ishingiye kwitunganywa y'ikibano arico gihugu, no kuvuga ingene igihugu gitunganijwe. Aho rero biba bitandukanye n'igihe bavuga ko ari umukuru w'ingoma. Ingoma nayo nijya abavuga bati n'umwami. Rero umwami aratandukanye n'umukuru w'igihugu kuko iyo bavuze ngo umukuru w'igihugu mu gifaransa nuko bavuze bati président de la République. Mu bitandukanye niyo bavuze bati umwami nawe abatwara ubwami naho kiba ari igihugu ni ca kindi nyene imbibe zari zazindi mugabo amazina n'ingene bakirongoye nivyo biba bitandukanye. No kuvuga ko umukuru w'igihugu abafise ingene ajaho bitandukanye n'ingene umwami ajaho. Ico kintu barakiraba cyane. Aho rero gace usanga rero ku mukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu ashobora kujaho atowe canke naho agashobora kujaho akuwe kujya basanzwe bavuga guhirika ubutegetsi. Niyo mice ibiri yerekana umukuru w'igihugu. Naye handi umwami nawe umwami ntatogwa, umwami avuka ari umwami. Urati akuwe mugiye akuwe umukuru w'igihugu te canke arakugwa abandi bakamugena ntaba agenwa musubiriye ntabatowe. Oya ntabatowe kuko urumva nico nashatse kuvuga. Umukuru w'igihugu inzira zo kujaho ni zibiri. Hariho abakuru b'ibihugu muri ibyo bihugu usanga batemera intwaro ishingiye ku matora, usanga mu kumukura mu kugira ngo ave mu mabanga barinda gutembagaza ubutegetsi. Iyo ni imwe ya mbere. Hama n'abandi rero bajya bakuru b'ibihugu baba bari mu gihugu gishingiye kubisikanya biciye mu matora. Nuko rero bashaka guhindura inzego urwego rw'umukuru w'igihugu iyo ari igihugu cyitwa Republika mu Burundi. Tutangure rero tuganire kuri Republika ya mbere mu Burundi kugira ngo iyo ntwaro ya cami yariho imbere ya Republika yahiritswe gute, byagenze gute kugira ngo umukuru w'igihugu wa mbere Republika ya mbere ize tuyibone Uburundi bwito ko bwinje muri Republika. Republika ya mbere yashizweho n'umusoda. Ico gihe yarafise ipete rya capitaine, umusoda Micombero Michel, akaba nawe yaje atembagaza umwami wa gatanu, ntare wa gatanu, ku izina ryiwe yitwa Ndizeye Karori. Mugabo nawe ho Karori akaba yaramaze nk'amezi nk'atanu gusa atembagaje ibwizo shingiro. Tumenyereye ko abandi bakuru b'ibihugu batembagaza ubutegetsi bagaca bahanagwa n'ibwizo shingiro. Micombero nta bwizo shingiro yahanaguye kubera ibwizo shingiro ryari ryahanaguwe itariki 23 z'ukwezi kwa Munyonyo mwaka wa 1966. Nukuvuga hasigaye imisi tarenga iyinga rimwe kugira ngo ubwami butembagazwe. Rero Micombero yaciye aza novuga ashikiye mu bihe vyasa nuko atabutegetsi buhari. Vyasa nuko atabutegetsi buhari kuko Ndizeye yari yamaze gufata ubutegetsi akuye umwami. Akuye umwami Mwambutsa
Bangiricenge wa kane. Mu mategeko mu migigwa y'ingoma y'u Burundi nta mwami yakura uwundi. Umwami yaratanga. Hanyuma rero urumva ko Mwambutsa Bangiricenge ntiyatanze, baramukuye. Bamukuranye n'ibwirizwa nshingiro ry'ingoma y'u Burundi. Ibwirizwa nshingiro ry'ingoma y'u Burundi ryafuswe itariki ya 23 Munyonyo umwaka w'1966. Hanyuma Micombero nawe acafata ubutegetsi akuye umwami atagira ibwirizwa nshingiro itariki ya 28 Munyonyo, no kuvuga inyuma y'imisi 5 gusa. Rero novuga nti Micombero ni nkuko atamategeko yarenze. Kuko yakuye umwami nawe yakuye ibwirizwa nshingiro, no kuvuga uwo mwami nta mategeko yamugenga yari ahari, kuko yari yamaze kuyahagarika, yari asigaye yakoresha itegeko ry'umwami gusa, naryo ritajanye n'ibwirizwa nshingiro, no kuvuga bitajanye na demokrasi yari yatanguye mu Burundi mu mwaka w'1961. Nuko rero Micombero aca umukuru w'igihugu wa mbere. Aca umukuru w'igihugu wa mbere kuko yashinze ico yise Republika, ndetse acayita n'irindi zina ko ari kwigaranzura, mu gifaransa twokwita revolution, kuko Micombero yavuga ko ari yagize revolution. Ndetse murazi ko hariho ni kibanza ngaha mu Burundi citiriwe revolution mu Burundi. Muri mwabishaka twaza kubisigura ico bisigura. Mugabo yagize Republika ishingiye kuri revolution, no kuvuga Republika ishingiye ku kwigaranzura. Yigaranzuye bande? Ivyo nibindi bishobora kuza mu nyuma. Micombero mu 1966 arafata igihugu, aratwara. Intwaro yiwe yaranzwe n'iki? We icamuranga ico gihe atwaye igihugu cyatandukaniye hehe n'abatwaye igihugu imbere yaho? Tuvuga abami bari baratwaye, niyo Republika yatandukaniye hehe n'ubwami? Republika ayitandukaniye n'ubwami nuko iza guha uburenganzira umurundi wari we wese gushika ku butegetsi. Ubwami nabwo bwaha uburenganzira gusa umwana wo munda y'ingoma. Ni ukuvuga ko uko ibwirizwa nshingiro rishingiye ku ibanga ry'igihugu mu gifaransa bita code ésotérique ya kera, no kuvuga no code ésotérique yari ésotérique, yari nk'ibwirizwa nshingiro ry'uno munsi, niryo ryashiraho ingene umwami ajaho. No kuvuga ko ryari ryaremeje ko umwami avuka azwi. Bitandukanye rero no kuri Republika, Micombero yaje gushiraho intwaro ishingiye ku mukuru w'igihugu amenyekana nuko ashite ku butegetsi. Murumva ko haba hari itandukaniro rikomeye rihari ingene batwara ico gihugu. Hanyuma Micombero yashizeho intwaro Republika ishobora gukoresha umushikiranganje wa mbere canke ntimukoresha. Mugabo mwibwirizwa nshingiro rya mbere Uburundi bwaronse ry'inyuma novuga y'amatora ryashiraho umushikiranganje wa mbere atowe. No kuvuga ko rero ingene batwara igihugu vyari bitandukanye. Hama ikindi cyari kibitandukanije nuko Micombero yashizeho ubutegetsi bushingiye ku gikenye. No kuvuga ubutegetsi bushingiye ku gisoda, kuko mu gihugu nta muntu afise igikenye gusumba abasoda. Ivyo nivyo bintu bitatu bitandukanye n'intwaro canke n'ingoma y'u Burundi. Wewe yahavuye nawe nyene akomborwa nkuko yarakombora umwami. Bagaza aramukombora. Bagaza yaje gute? Yaravuye hehe wewe? Hari ubucuti yarafitaniye uko urumva ko Bagaza nawe tuva kumengo yari umusirikare ico gihe. Ubwa mbere na mbere novuga nti intwaro ya Micombero yari intwaro itazorama, kuko amatohoza maze kugerako nuko Micombero yakoranye inama shikiranganje gake cyane, gake gose. Niyo izo nama zibaye zabera mu mihana, nukuvuga yarashobora kugenda karamutsa umuntu ngahe Bujumbura, inama y'abashikiranganje gakoranirayo. Hanyuma ufata icegeranyo agafata icegeranyo. Yarashobora kuja kuramutsa umuntu imatana bagiye mu manza, inyuma y'urubanza inama y'abashikiranganje gakorana bagafata ingingo hamekaba. No kuvuga ko yari umuntu adakunda kujya mu biro. Urumva ko mu mandi majambo tukuvuga ko yari umuntu wakajagari. Amategeko niko yabivuga. Nta mategeko yabivuga gutyo. Urumva ubwa mbere kajagari. Hama Micombero yatwarira ku rusaku. Micombero ugiye kamubwira ikintu bukeye yaca gishira mu ngiro. Micombero yatwarira ku bwoba.
hariho abantu yaguma yinuba yaguma yikeka ko bazomukura ku butegetsi vyerekana ko nko mu mwaka umwe yaravuga hapfuvye gutembagaza ubutegetsi nka gatatu nka kane nukuvuga ko yari umuntu atwarira ku bwoba yinuba abantu benshi na cyane cyane bifatiye kuri kahise k'intwaro y'u Burundi rero vyari ibintu byoroshe cyane ko kuwa mbere Munyonyo mu 1976 Bagaza Yohani Batista aza kamukombora mugabo nawe novuga ntiyamukomboye kuko yahenuye cyahenutse kuko bari basanzwe bari kumwe Bagaza na Micombero bari basanzwe bari kumwe ubwa mbere bari bafitaniye ubucuti bava mu muryango umwe w'abahima naho hariho imiryango itandukanye umwe yari umuyanzi ubundi nawe akaba umucaba mugabo bose bari mu muryango w'abahima ico ni kimwe hanyuma bava no muri commune imwe barafitaniye n'ubucuti nyene bwo mu maraso buri hafi cyane ico ni cyambere cya kabiri nuko Bagaza na wene yari umusoda kandi atari kure hajya Bagaza yagiye kutembagaza novuga uwumutwara mutigute Bagaza yari umwishikira mu gifaransa chef de cabinet mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nabwo ntabwabaho umushikiranganje bwo kwivuna abansi yari Micombero no kuvuga ko muri ico gihe umushikiranganje bwo kwivuna abansi ari Micombero akongera kwa n'umukuru w'igihugu hanyuma Bagaza agacaba umwishikira n'ubwo bushikiranganje no kuvuga ko Bagaza yatembagaje uwumutwara kwiraza amabanga yose byari ibintu byoroshe cyane ko Bagaza Yohani Batista atembagaza Micombero kuko yaramuzi neza kuva mu mwaka w'1974 Bagaza yari icyariho mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi ubwo nabwo bukaba bwatwarwa na Micombero no kuvuga ko Micombero no kuvuga ko atamushikiranganje wo kwivuna abansi yari ahari ibintu byose bice bikorwa n'umwunganira ni nkuko no musi twavuga tuti hari intwaro ibereye mugabo kubera intwaro ibereye twagwa mu kwa Ntare no kuvuga ko umuhanuzi mukuru araba ivy'intwaro ibereye niwe acategura amadosiye no kuvuga ko abayazi bihagije rero byari byoroshe cyane ko ashobora kumukura kuko ari umugabo Bagaza ari umugabo Micombero ari umugabo w'akajagari atagirisha inama ataganiriza abantu yagendera ku saku yagendera ku bwoba ku buryo abarundi bari bamuhaze ntiyakoresha abantu warashaka gusanga abantu batatonze ku kazi ugasanga abantu saa sita bose mu biro bamaze kuboregwa banywera inzoga mu biro byari ibintu by'akajagari ku buryo kumukura kwa guhenura cyahenutse rero Bagaza nawe yarasanzwe amuzi ko ari umusoda abahima bose kumutembagaza byari ibintu byoroshe na cyane cyane ko abarundi bari bamurambiwe Micombero hanyuma Bagaza agacaza afatira kwa ayo makosa abarundi bahora bidogera Micombero ariko ntitwibagiye ko Micombero yari yaramaze abantu ivyo navyo vyatuma abantu bamwinuba gose bisumba hanyuma yari yaragize novuga nti amacakubiri hagati y'uno munsi abo bita ubwoko bw'abatutsi hakaba abatutsi b'abanyaruguru batamunywa mu mazi akaba n'abatutsi b'abahima nabo ari bari bamushigikiye nabo ugasanga ni bake cyane mu gisoda ugasanga ni bake cyane mu ntwaro ugasanga ni bake cyane ndetse no mu butunzi ivyo rero byo gutuma rero Bagaza afatira kuri ibyo aramuhirika hari ryari gihe bahagaze yamuhirika afashe igihugu ryari Bagaza yafashe igihugu kuwa mbere Munyonyo mwaka wa 1976 ku buryo butangaje kuko uwari novuga nti uwatwara iperereza Nzohabonayo Cyril yaragiye muhira kwa Micombero aramubwira ati niwe yari mwizigi wakomeye urumva basangiye bimwe nababwira yari yegereje abantu mu muryango aramubwira ati wewe baguhagaritse ubutegetsi bwahagaze nta amaze kwibirwa n'umuntu w'umwizigirwa atari bwigere yinuba yaciye yumva kumenga bamukuye aca avyemera nta maraso yasesetse
ni nk'uko umuntu jewe tuvukana aza kambara ati uzi n'amakuru burya ntutahe muhira hameze nabi sintaha kuko arankunda yanka inabi kuri jewe muri icyo gihe ntiyasubiye gutwara kudeta yari hejeje kuba bari bashyize kumuhirika Micombero acafata nako Bagaza acafata igihugu ko atamaraso asesetse n'urusasu na rumwe rusohotse. Ico gihe atembagazwa na Bagaza nta kajagari kabaye, nta kajagari na kamwe. Abarundi bagiye kubimenya ko ico gihe hari radio zibiri imwe yari radio ntiyari bwabi y'igihugu, yari radio y'ukwi ganzura ibita la voix de la révolution, ni uno munsi bita la radio nationale du Burundi, radio y'igihugu. Hari ni radio rero y'abaporoti yitwa la radio Kordak. Izo radio zibiri rero abantu bagiye kubimenya uko zugurura sico kimwe no munsi amaradiyo yugurura saa 11 abantu yamiza ko no munsi amaradiyo ntacugara mugabo aho hambere hahise sikera bitanguye vuba cyane bitanguye mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2010 amaradiyo yarugara. Rero bumvise radio izindutse ivuze umuziki w'igisoda gusa abantu baca bimvira bati habaye ikintu. Rero nta kindi cyabamenyesheje ko habaye ikintu. Umuziki w'igisoda uravuga gushika nko masaa 9 niho Bagaza yaheza rero akavuga ijambo ko Micombero yamukuye ku butegetsi, hagiye komite ngarukira y'igihugu. Nta kindi byaba bikwiye, ni nk'umuntu baje bagakura mu mabanga yiwe nka jewe ngaha boza bakankura mu mabanga nsohoka nta ngumu ntera nta kofe ngira ndatanga imfunguzo nta kindi. Imbere yuko tushikira ivyaranze Bagaza n'intwaro yiwe, Micombero we yashengeye gute, yitavye Imana gute? Gushikubara cyari gipfungu gikomeye nako Micombero amaze gukurwa ku butegetsi. Abana biwe baciye baba n'umugore baciye bava ku Kirimba baja gusembera muri Asiatique. Baramara y'imisi nako aho muri Asiatique. Ubu bayise quartier Mahinguro niko izoba yitwa mu 2025. Baja gusemberayo, hanyuma Micombero nayo baja kumufungira icyamaso Ingozi. Abazoje Ingozi ni nyuma gato yaho yita kuri Sokojet. Ubu hari inzu y'iratiro yuwahoze ari umushikiranganje ubutunzi ndiho ku bwa Domiciano. Iyo nzu yayimazemwo amezi ashika 6 apfunzwe icyamaso atahava, abantu baja gushengerera bamuvuma bagira iki bati hewa undi yatumara biki. Hanyuma rero ico gihe mu mwaka wa 2000 na ku mwaka wa 1977 baca baramwangaza aja guhungira muri Somalia. Arabayo ariga amashuri, yarize kaminuza, hanyuma arubaka n'umugore w'umusomali, aravyara abana 3 nako 2, umuhungu n'umukobwa. Umukobwa yarapfuye, umuhungu n'ubu yobakiriho, yarigeze ku mushikiranganje wo kwivuna abansi mu hagati y'2008 n'2013 muri Somalia. Sinzi ko yobakiriho cyangwa yarapfuye, mugabo ndazi ko yabaye mu shikiranganje wo kwivuna abansi. Hama Micombero nawe arahava rero arasandaba amaze imyaka 43, no kuvuga mu mwaka wa 1983 ni naho yahavuye acazanwa mu Burundi baja kumuhamba hariya mu Rutovu. Imva yiwe no musi iri mu Rutovu, aho yari yubatse inzu. Nuko abo yasize umugore, abana bo baracariho b'Abarundi. Abo yasize yava mu nda y'ingoma Hadera ari ngaho Bujumbura, ari ngaho barabayeho. Abana biwe bari ngaho barakora utwabo, nta nkomanzi. Murakoze kuba mwadukurikiranye. Dushimire umuhinga mu by'akahise Aloise Batungwanayo. Dusubire mu kindi kiyago aho tuzoyaga ku byaranze Republika ya kabiri. Mwari kumwe na Patrick Pajo Niyonkuru ku bwa News TV.